hari ico yari yavuze le frère président Kadhafi yaravuze ati il faut créer le fonds monétaire africain ananapropose ati je donne la moitié nibaza ko budget yari yanayivuzeho tubona bari 25 trilliards je me rappelle pas ndatangira la moitié arabwira Afrique du Sud arabwira Nigeria na za Algerie namwe mutangire urese hariho abantu benshi bayanyonora hariho abantu benshi mengo ntibibaraba hariho n'abagenda hariho turimo mwanya muracishamo abantu babwira ati buryaye no guha bitanu ntibiri gurampa ivyo bintu vy'ibitasi hari ico bivuze reka ndaguhe 20 rawe 30 mu mabarabara hose biragirwa tuca tubibona aye abyumva ashikana ubutumwa imbere mugabo nyaze ko atayije nyaze ko ari niwe wafata aragira papa tubunyama ndaje kubishikiriza abantu yego uravuga icyo bavuze gucyore ko kameme birumvikana ifo kabaye kamwe proportion moye mato ashamu ikintu nagashikirize kijanye n'iyi raporo mwatweretse aya manota Burundi bwaronse sindakuyahakana kuko yaratanzwe mugabo rero twese hamwe uko turi ngaha cyane n'abandi kuko twiyumvira aya manota igituma turonka aya manota jewe sindabitahura na gato wumvise yuko ari ibintu bitabaye public ariko vyakozwe nubu ni mante do ni nukuda ugudakorana kw'inzego canke nukutabitahura uko amaraporo yakozwe habe public ese abaye public barabimurati neza ko babimenya murirasira neza ko nimba amakorespondance cyangwa nimba uburyo mukorana boba babimenye ko aya maraporo ateza gutangwa n'amadere bakayainspecta cyangwa nta gaciro ngira ico kigo bagiha nihenze mu minsi heze minisitiri wa finance yarigeze ariko arasaba yuko abantu baseruka inzego yuko muza barubahiriza ajya ama exigence ya Banki Mondiale na FM ati kuko umuntu yatanze amahera ateza gukurikirana uko ariko arakora bisigura yuko minisitiri wa finance iyi raporo sinzi ko yoba arayibona cyangwa yayibona uko numvise uko yashikirije muri iyo atelier yaresi aravuga ati yuko ama exigence ya Banki Mondiale ya FMI ibishoboka ivyo bashobora gushobora mu byubahiriza bakabikora none mwumva pipiria ibintu vyakozwe vyoreka ko pipiria gute nico rero muraba uburyo mwabikora nimba kidesi twaba muri Université y'Uburundi kuko Université y'Uburundi nimba idashobora gushikira directement ministre wa finance icyakumushikira ganje ajejwe Université y'Uburundi kandi ndazi yuko ivyo bintu si ibintu nta kintu na kimwe kigoye kuko bagera amaraporo yose aratanga yakozwe icyo cya mbere icya kabiri nacyo nagira ku bantu bagiye bashikiriza ati nka Cour des comptes nta muntu akora mu bushikiranganji cyangwa agakurikirana ibintu bijyanye na finance ni ukuri izi nzego y'aba Cour des comptes y'aba inspection générale de l'État biratandukanye no mu minsi iheze ubu Cour des comptes mu myaka iheze yamara imyaka 3 ata muntu ubonye wa Cour des comptes aje gufata ikintu na kimwe mugubu ubonye mu mwaka baraza kabiri kandi bakamara bafite mission nk'ukwezi muri ngaho bakorera ngaba basaba amadokima na raporo ibaye produit
akayibarungikira ibibazo ibyo boba batatawuke mukayisubiramo mukaraba hanyuma ikajya muri assemble abashinga amateka haruri ngaha ngira ahora abona yuko bari barapitiya umushikiranganji ajeje ubwo icyo gisata ndaje ko bitamworohera mu gihe hariho ibibazo hariho mbere n'amakuru bise yuko hari wigeze gukugwa kubera kijya raporo rero umuntu uraze akigoro leta ibiri kiragira umwuka aca wumva ngo ubundi zabaye bibliye n'ibintu biteye isoni nubwo ati leta nibana amareforme iri kiragira mugabo ntiyicirwe n'utuntu dutonya ubona ataco bumaze ibintu vyateza gukora nico nagira nshikirize murakoze. Nitwa Ngendakumana Jean nkaba naserukiye ishyirahamwe ry'abigisha bo muri secondaire ryitwa Konapes. Ikintu ca mbere ntanguriyeko no gushimira Marcel iki kiganiro yatunganije, hanyuma ngashimira n'umuprofeseri Amemta consultant ku kiganiro gikomeye yadushikirije. Rero je ndafise utubazo ngira nka tubiri canke ego tubiri hamwe n'intererano nyene. Reka muhere ku kabazo ka mbere. Iyi ONG IBP mbega ntaco yobihuriye ko n'iyindi institution yitwa Mo Ibrahim. Iyo institution yitirirwa uwo nyene yashizeho n'umugwizatunga akomeye w'umusudane hama yevuriwe muri Angleterre, aca yifuza rero gukontribuwa muri Afrika agaheza agatanga amanota mu bihugu aravye aho bishikije bonne gouvernance. Si ma mémoire est bonne n'abaperezida hariho abaronse ubwo bushimwe. Ndibuka le président mu Mozambique yitwa Joaquim Chissano ko yaronse ako gashirahamwe le consultant ngira arazi n'abandi. Naco bihurira ko iyo IBP naco ihurira ko na Mo Ibrahim. N'ikibazo ca mbere. Ikigira kabiri, nk'umuconsultant en même temps professeur d'université kandi mukaba muri mu gisata ca recherche cyitwa kijya cyo muri université kugira ngo mwakivuze. Uravye hariho les institutions zibiri urantunga ni nazita de domination, Banque mondiale na FMI. Burya la Banque mondiale c'est la chasse gardée des États-Unis. Kuva ishingwa sinzi ko ari 45 ou 48, je peux me tromper sur les années, mugabo c'était au sortir de la deuxième guerre mondiale. Kuva ishingwa Banque mondiale, le gouverneur il est toujours l'Amérique. Kaba rero ni institution yitwa FMI bisangira n'ivyavukiye rimwe Fonds monétaire international, nayo ni la chasse gardée des Européens. Hajya bafite amanda de 4 ans renouvelable une seule fois. Hirya y'ejo ndibuka ko yari ministre Christine Lagarde, yari ministre de l'économie cyangwa des finances yo kwa Nicolas Sarkozy, ashaka gutwara FMI. Imbere yaho hari n'uwundi yari umufaransa sinomugaruka ko ntaco. Izo institution rero none ambega madeni ko arizo ziyatanga, kandi ideni batanga naho ntari umu economiste information zo ndazikurikirana umwigisha
mbege ayo madeni batanga ko mbona nk'ubu nk'akarorero ideni ryafashwe na Micombero afashe ubutegetsi muri 1966 250 ryaje kuriwa na President Nkurunziza 2016 après 50 kandi ugahura amafaranga ni menshi none mbega nk'umuconsultant un professeur d'université comment sortir de cette situation ejo bundi sinzi ko haciye imyaka 10 canke ndazi ibihugu bibiri le Brésil Lula da Silva na hepfo na Argentine barigeze gufata amadeni akomakomeye muri izo institution mugabo baca baragenda mu bihugu iwabo barayarantabiriza pendant 10 ans baca basubiza amadeni kuko baca bakuganiriza intérêt ni principe de banque et ça bizungu zo muri FMI na Banki Mondiale batiko bize no bwenga ibintu tubandanya twomerwa nabi hama sinzi nshobora kuba nihenze agira ati rero ufata iryo deni y'imyaka 40 cyangwa 50 eka ntabyo kugabanya uzocuriha none rero nk'umuhinga kandi umuprofesseur wo muri kaminuza comment sortir de cette situation kuri ibyo bihugu byo muri Afurika kandi si byo muri Afurika gusa ibyo no muri Aziya bimwe na les pays sud-américains comment sortir de cette situation. Je me rappelle à l'histoire yavuze le frère président Kadhafi yavuze ati il faut créer le fonds monétaire africain anana propose ati je donne la moitié nibaza ko budget yari yanayivuzeho turuna bari 25 trilliards je me rappelle pas ndatangira la moitié arabwira Afrique du Sud arabwira Nigeria na za Algeria namwe mutangire rest la suite murayizi ngene cyagenda none mwumva kugira tuve muri ivyo bintu bizogenda bega aba bagize imbonoka zoza kahante 60 aho bavyiyumviriye ko ivyo by'amadeni n'ibindi nico kibazo nariko ndabaza hanyuma hariho ni nk'intererano rero ndazi ko sur la deuxième république le président Bagaza il avait pris l'Allemagne comme modèle de développement. Pourquoi l'Allemagne non c'est la première puissance économique de l'Europe, c'est la 4e au niveau mondial. Rero muri présidence elle a vu ses équipes et polonaises elle est pilotée par un certain Donatien Bihut akaba na équipe allemande bagakora iby'iterambere kandi byarakozwe murabizi amabarabara n'ibindi byese hona ari mugabo turabisoma kandi n'abandi barabivuga je namanibuka ingene le fait président Nkurunziza yamuteye iteka ariko aramushingura yavuze amajambo akomeye ivyo yakoreye igihugu gusa mbega ubuhoho hajya muri rya ministère des finances ntiborondere technocrate igabari bohera kuri abo bari mu muri university yavuze kibazo yabazwa cyari nka question piège mugabo abo boye bakwiye kuba des technocrates les hommes politiques bafashe ingingo n'ivyo bakazifata mugabo bakaraba ko bishoboka les technocrates bagakora hajya muri rya ministère des finances je ndibwira neza ko ibintu byogenda neza muri ivyo bya budget programme. Les technocrates, j'insiste, ntambaboja muri présidence, ntambaboja ngaho muri iyo ministère, ndibaza ko ibintu byogenda neza. Hanyuma rero nk'uri muri amashirahamwe y'abigisha rero natomboye ko muri no ngaho umuntu wo muri Berpa yumvirize. Urabona ibi twavuze by'imishahara yabiciye ko uriya wo muri nozeye mutoto na mesero consulta burya n'ukuri ari ibintu bibabaza none mwumvuye je ndabakarorero umwarimu nzi yahembwa
en licencié de 88 agiye muri pension ya 62 ans yahembwa 752 umwigisha en licencié de 88 yagiye muri pension yahembwa 752 uno mwigisha bajya yavugiye bari yabo mu paritatique bajya n'ibintu sindabagaruka ubu ahembwa sana na nto. Imaginez-vous n'amadeni abafise muri izo za feste na frais none umuntu numva abaye en cadre de la République yakoreye igihugu cigishije no kuri ibyo bintu ndahiriwe mpishije ndabona abanyakubahwa les honorables hajya ikijya kintu president yemeye ko umuntu umukozi agiye muri pension yohembwa ronete coja mu ngiro n'ukuri abantu bagahima birateye ubwoba. None nk'uwo mwarimu ahembwe 752 ari muri pension numva ko baragahembwa kandi hajya ntibigoye. Jewe mwigisha niyo service none ngira ngo jewe muri ONPR banyongere ko 10000 les actifs nibo ba finance les passifs ivyo birata. None harico je no kwemera iyo 10000 nkayitanga siri mo sare mugabo bandi bagaki cyo ni kimwe hama rero ngaruka kuri uwo muri Belbe hajya Belbe hajya irashobora guhanura leta cyangwa umukuru w'igihugu muri iki kintu cyitwa kugabanya taux directeur de la dette. Nyakubahwa muri Belbe mudugije taux directeur de la dette les banki bacabaduza kuko bakeneye kunguka. Mugabo nk'ubu mwebwe murashobora guterera leta mukayibwira mukagabanya taux directeur muba mwongera usarere umwarimu cyangwa umukozi wundi kuko les banki asipose je fais une supposition mushize kuri taux directeur de 8%. Amabanki menshi mvuge aho ndongera akadeni je muri first day 15%. Kandi mumugira bayaduze bafatira kuri ajya yiwani ya taux directeur muyigabanije mwongere umushahara umukozi wa leta indirectement. Rero ico kintu mugikora no kuri mukagikorera mukagabanya le taux directeur de la dette. C'est vous qui contrôlez les banques et les institutions de microfinance. Muchamo bayitegeko muti désormais hayoseye ya to mutazorenge cyo kintu no kuri mwamukozi. Ikindi mwotezura mwashizeho kugira ngo umuntu aronke ideni parinda kuronka 60%. Twakizimana Elvis naje narungitswe ni banki nkuru y'igihugu. Ndashimiye Parseme kuri iyi invitation ni atelier yateguye. Parseme irakunda gutanga ivyiyumviro, irakunda kuorganiza ibintu nk'ibi birora ku iterambere ry'igihugu, kandi hajewe ndabikurikirana nibaza ko n'abandi babikurikirana kubera twese biraturaba iterambere ry'igihugu twese ibyacu. Hanyuma benshi bagiye baravuga ati ibintu by'amadeni igihugu gisaba ideni berekana imigambi yego, ahandi bakavuga ati amahera menshi niba yashire mu bintu by'imigambi kare n'ivyiyumviro byumvikana. Murantunga je ndakunda gukubita kudeye sur les sites izi za Banque Mondiale karaba site za FMI burya kugira ngo baharure amahera igihugu gishobora kuronka nk'ideni barafatira gose ku makori atangwa mu gihugu. Amakori atangwa mu gihugu kandi nivyo kugira umuntu ufate ko azoronka umuhideni nuko nuti none we wararonka amahera azonyishura. Byamye bivuga le consultant avuga ibintu bya credibilité, avuga ibintu bya capacité de remboursement, niko nyene biba bimeze. Mugabo ikindi bakunda gufatira ko kugira babone yuko igihugu gishobora kuno gutegura imigambi y'iterambere harimo ibintu oui la contribution des citoyens à travers les impôts et taxes, kandi bakazikompara na PIB. Kenshi muri ibihugu byacu Kenya bakunda kuvuga yuko dutanga amakori make, ugasanga
muba comparative ugasanga abarundi batanga 14%, mu gihe ahandi usanga ari niveau iri elevée. Ucabona ati burya rero by'igihugu kirafise capacité de remboursement n'ibyo bisaturumba bigaca bitanga amadeni. Muhinga arabitabura neza ndibaza gusumba jewe, ariko jewe icyo nashaka kuvuga kucerekeye ikicigwa cy'uyu munsi, ariko nkiraho Parseme na nyene yoshiramo inguvu mu bintu uko abantu botanga amakori, kuko kiretse kuvuga gutanga menshi, hariho abantu benshi badatanga, hariho abantu benshi bayanyonora, hariho abantu benshi mengo ntibibaraba, hariho n'abagenda hariho turimo mwanya muracishamwe abantu babwira ati buryaye no guha 5 ntibiri gurampa ivyo bintu by'ibitasi, hari ico bivuze reka ndaguhe 20 wetrane mu mabarabara hose biragirwa tuca tubibona. Ariko hari ico nashaka kubaza umuhinga muri ibi bintu vyerekeye iki kiganiro c'uyu munsi, cyane cyane kuri shirahamwe International Budget Partnership. Ibi bintu vy'ama organisation internationale nivyo kesha arakorekta amadone kandi ugasanga baranayakoresha. Rero je iki gisata ni jambere ndacumvise n'ukuri, ariko nashaka kubaza kiretse kwegeranya ya madone nuko bashobora kuba bayashikiriza abayakoresha Banki Mondiale, la FMI, burya iyi ntozeye iki gisata hariho ibindi gitereramo mu bihugu kuko science kuko baravuga usanga umengo contrepartie rumvikana akavuga ati burya rero dutunganya amadone neza, hanyuma turashobora guca dushikikirwa ku rugero rucanke ruriya turabibona. Hanyuma ikindi ijya liste mwatanze y'ibihugu kungene dufise amanota dufise make, mugabo umengo twabonye ibihugu byo muri Afrika gusa, mbega babigira ku isi yose cyane kategori y'ibihugu. Hariho ibihugu bifise menshi nabonye umengo hari gishana 50 n'ibikahanti ibindi bingahe. None burya ndazi murabahinga no mu bintu by'ubutunzi, vyigwa byinshi mu muzira gushaka mwarabigize ibindi mwamaze kubikurikirana uko bimeze. None burya aya manota ibihugu birafise relation directe na development y'ibyo bihugu, kuko natwe ari gihe turashobora guca tuvuga ko ibintu biba transparent sawa. None burya tubigize hoho ni icyumviro gishobora kwibazwa na bene kubikora, bakavuga ati none bitubigize burya ya development tuvuga n'iki ishoboka, ya emergence tuvuga n'iki ikunda, n'ibyo science ku bantu baba ariko barabikora buri munsi. Hanyuma icyo nohereza ko nuko nubwo dufise amanota make on every, kuko twahereye kuri 6% kuindi evaluation tugira 9, hanyuma ubu tugeze kuri 14. Twaraduze. None iterambere ya climat d'affaires kwa ya attrait des investisseurs hoho byo byaraduze, ugeneje no kubiharuro byo byaraduze kanya ko baro consulte. Jewe bibazo na FCN ni tugira amahoro. Twebwe nta ngingo twofata mugabo twibuze ni byiza kumbe n'abandi tubashikira ufata ingamenye yuko nawe ejo uzomuraba itamura kirawini ngo abakenye zo gusongora mu bitosanga sengera ari ngeze mu gihe yaba yishoboye byoza comprenez donc nibaza yuko bavuze ibintu byumvikana byatwese mishahara ikwiye biva mu kimutunzi w'igihugu bungana gute bujire koma wala donc les dossiers bio vraiment ça mugenda babire le taux d'intérêt harimo une compensation taux d'inflation cyane le taux d'intérêt harimo sinda bavuga jewe oye ba nta sinda kugira gutya vraiment barabiza byamamwe mugende taux d'inflation yacu na taux de risque tonoramuzi muri biki tukuraba ibintu bija muri ni bodo taux d'intérêt kugira banki nayo mucuruza kugira cuza biyoba amagi n'abacuruza amafaranga simubwiye yuko loto ariyo yoba mugabo
peut-être même kugabanya l'écart entre le taux créditeur et le taux débiteur bakaraba none ubuzima amafaranga mwakuri 6% agiye mwideni 15% ongera bikura abantu songo abangiye cyo gurumande ari gurumande nakeya kandi bwo mugabo uko warengene baturuka menshi bakiyumvira n'undi muntu wundi akeneye kubaho kandi BNB yategetswe kubigira nibigire Contrôler. il va contrôler banque il va contrôler les institutions de microfinance ayi abyumva ashikana utumwe imbere mugabo yaze ko akayije yase ko ari niwe yofata aragira papa tubunya ndaje kubishikiriza abantu yego uravuga icyo bavuze gutyo ko kameme birumvikana ifo kabaye kamwe proportion mwaye mato ashamu masoko uko burya hajya butunzi c'est comme une machine ça tourne ensemble umuntu agwaye isumbi ababiri wose umukozi wa yigisha agiye meze nabi yigisha nabi aso kumana atazi ubwenge ejo zotanga amadeni aziyibye ko yatitazi nk'ibyo hoyi donc birakurikirana cyo bituma barikina yuko abantu baja hamwe gakora bumvikana bahanahana yo kwa sheri kugira ngo niba bere bitababwiye abandi bakababwira bakabishyira mu bishobotse mugabo bishobotse hari amadorero ntafise jewe amadorero ntafise mugabo le niveau de taux d'intérêt tiene aussi compte de taux d'inflation n'amaniveau de risque na marge bien sûr bénéficiaire n'ibiki nabo ntiwokwiheba mugabo ntiwokwikora cyane kubera n'abantu baba bikira hanyuma bon ndabona ngaha en fait ndabona ngaha aye icyo ya madeni vya kemadeni burya aye en fait bagazigiha zo gutwara yasanze amaprojet menshi ngaho wowe n'amafaranga yarahari baca bakora material barayashira en application yagize imana kuko cyo gihe n'amafaranga yaragihari kandi kameme meteo intelligent aragira abikisha mu ngiro nyaza yuko hamasiri tumagira kera bagaza gitangura imeteri technocrate byagira prema kera imyaka yagira kuri cyo yagira abantu babigisha ngo ari insubiza mu bindi mu misi yose mu gesida ariko mu kwisunga wose intervention ya honorable yavuze nta mana ngahari mwahari bazigina ibintu bigenda muze babihinda muri kosora kubera ahandi ho abantu usanga bamwe bari arikare kandi sitihiza kwiterambere nakoze